umwanzi yaragitaziriye none rugamba yaguye imbibe mwese igisabo yarakigwaniye nuko ndadaye kwa kasorero batubera incungu z'akarorero Delícia, delícia, assim você vai amar. A gente veio, il est beau, beau, beau mon pays. Oh, il est beau mon pays Burundi. Il est beau, il est beau. Oh, il est beau mon pays Burundi. Il est beau, comme il est beau. Oh, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika. Le soleil, les eaux pures, les bureaux, les bons poissons. Mukeke Nandagala, hippopotames et crocodiles. Dans la Russie. Eza he arme Zik Action excellence Monsieur le Président de la République.
n'amahoro y'Imana. Muri iki gitondo cyiza cyo mu gihugu aramutse aza gutanga inyigisho zo kuzirikana igihugu n'urara umuntu munyemerere cyo mu gihugu imbere y'uko tubona ibikorwa tubanze twiragize Imana twongere n'ibintu bikorwa igihugu cyacu. Reka dusabe umukozi w'Imana Honorable Jean-Marie Vianney atubishije muri gaza z'Imana ajya gusengera duce ibirori by'igihugu cyacu ibibiri cyane byose. Wewe mudasubunga turengutse uyu munsi mu ntango bwawe tukaba Mana tuguhaye umunsi kugira ngo ubane natwe muri ibikorwa tugiye gukora maze inyigisho tuza kuronka zo gukunda igihugu no gukunda Uburundi gukundana Mana tuzironke twese mu mutima umera kandi Mana ubane natwe kuri uyu munsi wose tukaba tubisabye mu izina rya Yesu Kristo Mukama wacu kandi Mana bigire nk'uko bigomba. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Mweranda. Amen. banyakubahwa bashinga amateka
namwe bakenguza amateka mubyariye hano, banyakubahwa bashikiranganji, nyakubahwa mukuru w'igisagara ca Bujumbura, banyakubahwa baburamatari muri kumwe natwe kuno munsi, banyakubahwa batumire bahire, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, barundi kazi bene wacu musanzwe muba mu mahanga, batumire bahire. Imbere ya byose twagira tubanze duhe icubahiro Imana, tuyishimire kuri uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo tube dukoranye. Abarundi batari bake bavuye mu bihugu bitandukanye, bakaba baje kugira ngo bibonere ibyiza biri biraba mu gihugu cyabo. Nyene icubahiro Mana y'Uburundi, nyene icubahiro mukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi, banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, tugira amahoro, ubumwe, ibikorwa, iterambere n'ubutungane. Ndi n'iteka ryo kubaha ikaze nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu c'Uburundi muri iki gitondo ciza c'imigisha myinshi turamutse twakira inyigisho nkoramutima ku Murundi uwo ari we wese. Ni ca kiyago co ku ziko camye giteramisha umuryango, indero ikanogazwa, abana bakamenyera byinshi. Nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu c'Uburundi, turabashimiye cyane ko mwafashe umwanya w'iki kiganiro ngo muzitsubire abarundi baba mu mahanga nabo ijambo ry'akarangamutima mu Burundi mumaze iminsi mushikiriza abenegihugu baba mu Burundi. Nibakwe bagiriwe, babatege abiri, barishire ku mutima, barishire muri kibate kandi babe babigendera. Mboneyeho n'akanya ko guha ikaze abarundi bene wacu baba mu mahanga. Barundi bene wacu, kaze muri Isazi. Iki ni igihugu cyanyu, musanze abanyu babakumbuye kandi babakunda. Ubumwe n'umwete nivyo nkingi y'iterambere n'ishimikiro ry'ukwikukira nyakuri. Abiheze bavuga ngo uwukize akiri iwabo, ariko mwe mwaratahuye ko uwukize akiza iwabo. Mwaje muva mu mihingo myinshi mwisuze ibintu yahariwe abarundi baba mu mahanga, itanguriwe n'inyigisho. Ibikorwa bikasohera igenekerezo rya 27 Mukakaro nk'uko mubibona ku rutonde rw'ibitegekanijwe. Icivugo c'indwi ni uruhara rw'abarundi baba mu mahanga n'iterambere ry'igihugu. Abarundi baba mu mahanga barafise uruhara runini n'iterambere ryacu. Musanzwe murugira na cane cane umwe wiwe. Ubu ni mwiyunge, mushire ingufu hamwe, mwerekane ko mushoboye kwiyubakira igihugu c'abavukira. Abarundi twaratahuye neza ko akimuhana kazi imvura ihise, kandi ko ubundi hari akaruhuko
byongeye amazi masabano kamara imbyino. Abarundi barerekanye ubutwari n'ubugabo aho baheruka kuringaniza amatora y'ibwirizwa shingiro ata mashira ateze. Ni akaroruhore, biramaze kuba umugenzo, kuko hari n'ibindi bikorwa na cyane cyane inyubako nyinshi ziva mu maboko y'abenegihugu. Nyir'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu cy'uburundi, banyakubahwa muri ngaha Barundi barumikazi, twashaka kubamenyesha ko n'abarundi baba mu mahanga bitabiriye igikorwa cyo kwitorera ibwirizwa shingiro bijyanye n'ibihe ari benshi. Ico cyaratweretse ko abarundi baba mu makungu bamaze gutahura icarico ukwikukiranya kuri kandi bakurikirana ibibera mu gihugu cyabo. Muragahora kuko eka no matora yimirije y'ibihumbi 2020 muzosidukane n'iyonka kandi muyaterere bimwe bishimiye. Amahoro dufise n'umusesekara tuyabyaza ibikorwa na kare ahari amahoro umuhoro urama. Igihugu cyacu nyabagendwa, abenegihugu bari ku kivi, muje kubafasha kugikuza. Atari kwishima, uburundi burashajije kandi buraberewe. Nagira nongere kubashimira imbere yo gusozera, ndabasabe cyane mwebwe mwaje kuva makungu, ndabararikira ngo muze gutega amatwi inyigisho za nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu. Ndabifuriza kuvoma ku isoko kandi mufate nkama icyo muzakoha muri izi nyigisho. Niharambe Uburundi n'Abarundi. Murakoze. À Bujumbura, la belle plage du lac de Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les pirogues, les bons poissons, Mukeke Nadagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, dans notre capitale, bon accueil, souris, ambiance confort, vous séduiront. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi. Il est beau, oh il est beau mon pays Burundi. Il est beau, comme il est beau. Si tu vas au sud, la pierre Livingstone est dans les lacs. Tu continues, tu trouveras la forêt Rimba à Kigwena avec beaucoup de singes. Tu arrives à Bururi, exactement à Rutovu, tu verras la source du Nil. Les autres malheurs, toujours à Bururi, à Makamba, la danse à Gassimbo. Umuyebe Darimbo, Ugwedemwe Mukumaso. À Mutana, il y a les failles de Nyakazu, tu verras la chute de Mouissanga. Il est beau, beau, beau. Si tu montes au sein, à Gitega, à Gishora, là où
tam-tam kagenda rukinzole tambour sacré, l'arbre du centre du pays ainsi que le musée national. Il est beau mon pays, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, oh il est beau mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau, le cœur d'Afrique, Burundi, il y a vraiment tellement de choses. Lote, café, la bière de banane, akagwa mumukuza, de la coswazo, to agüero kanzigi. Il est beau, comme il est beau, les rivières, les collines, les forêts naturelles, vraiment beau paysage. Les beaux enfants, les belles femmes, il est beau mon pays, oh il est beau mon pays, il est beau, comme il est beau, oh il est beau mon pays, il est beau, comme il est beau, oh il est beau. yemwe murazi Uburundi kibare cacu ima mwibahari nini umutima wagutse n'abantu b'abagabo imisozi yabwo akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu woba yaramwumvise umurundi ukuri eka n'uwamubonye yakimajije amaguru amutamarira ubutore bwiwe n'akaroruhore ubutwari bwiwe yamayivuna basi akamashimagizwa ubwenge bwiwe umutima wa Afrika wamada nubuki watanze akarorero ukurondera ubuntu n'ubutungane amakunga tubise ati beni kagahugu oya sagahugu igihugu cifashe ubumwe n'ibikorwa n'amajambere
idutesha kuba Burundi itwivuna basi amajambere batononera umutekano ico tukwifurije sagamba Burundi sagamba Burundi sagamba Burundi Donc, objectif est un peu de packaging yacu kurata amaproduit donc kugira ngo tumenyekane dushyira mu twa dushaka dushyiramo amaproduit naturel yo mu Burundi nkayifungwe hama turi muri quartier asiatique ntuzenya kampani yacu ikaba yitwa village Mukariko z'inyama y'inka turafise na packaging y'inkoko tukagira n'intuzenya ni y'inkoko n'impene mugabo no musi twashoboye kubizana parce que objectif ni uko abantu bashobora gufungura ikintu kiri cyiza kandi gifitiye akamaro umubiri. Kamensi Burundi yaraduteye akamo iratubwira yuko hariho seminaire ya diaspora burundese izobera ngaha kuri Zion Beach. Hama bari baratumira nyene ubuyobozi bukuru ako kamo barakumva kubera ari ingirakamaro dushaka kumenyesha produits zacu kandi iyo diaspora burundese turazi yuko nibagenda bagasubira inyuma produits zacu bashobora kuzimenyekanisha twibaza yuko dushobora no kuronka abapartenere partir y'iyo kazi twaje muri make ngaha turaza kubaha abakiriya n'amakategori y'icayi turafise amazina 5 y'icayi yose aha naho twe export n'amakategori y'icayi tugira kuri ruhande ni qualité ya mbere naha ni deuxième qualité naho ni produit nshasha ya TVR twashoboye kugira abarundi benshi bayishashaye bahora bayirondera hanze ariko twagize produit n'ukuri gira akamaro ku magara y'abantu. Aha ni thé noir dusanzwe dukora n'amakategori twashitse ngaha. Aha naho ni ibyayi tugurisha rukano. Aha hariho pakida 200 grams 100 grams n'amati bags. Hanyuma zinazo n'amayishantiyo twama turumikira abakiriya bacu kugira dushobore kubarungikira bashobore kuraba ibyayi dufise uko ico bashimye tugaca babigura mu masake mu bisanzwe ari export twara muri amasake ari ya 60 cyangwa 70 twibara kategori bashimye. Mensi Burundi nishira hamwe natwe tutari tuzi cyane mbona yo gumitera imbere ikagerageza guteza imbere kumenyesha ama-entreprise yo mu Burundi iyo ngingo yagize kugira ngo igitumire nka mu occasion kayo. Je nitwa Kamaiza Rosalie ni jewe muri iyi societe ingo gukorana na Kamensi Burundi twasanze dusanga iciyumviro bari ko bararondera kuva kera kumenyekanisha ibyiza by'u Burundi kumenyekanisha ibibera mu Burundi ku mpande zose baravuga ibijanye na investissement baravuga ibijanye na culture baravuga ibijanye na tourisme mugerageje gusoma ligne editoriale yacu musanga ari byo nyene tuvuga ahubwo twaratevye kumenya nico twabonye ni naco gituma twitabiriye isomeni ya diaspora ni kugira ngo kumwe nabo twereke abandi bavuye hanze yuko umujene umurundikazi twese duhamagariwe kwerekana ibyiza by'iwacu ni nayo ya rezo navuga yuko twebwe mu gusohora magazine twegeranya ibyabaye ibyakozwe ibyakunze nabo aho bari bagira ama conference bagira amanama n'abanyamahanga babayemo bakababwira ati Burundi bwacu nuvuga ngo bararonse un document bazohora berekana ivuga ati rega bwa Burundi nico gituma twashatse kugira ngo dukorane
na diaspora izo bidufashamo kuko icyo twashoboye gukora nuko magazine uko iboneka igenda mu ambasade n'amakonsul uvuga nabo barafise uruhara runini babonye nka business societe iri kirakora neza ibintu bishobora gukunda mu Burundi bace bagenda mu ambasade ntibazohogora mu kuvuga bazoterura mu magazine aya magazine ari kuri standard international muramaze kubona za Musafiri muramaze kubona n'izindi nibaza ko twagerageje nivyo twifuje ko Burundi nabwo bwira magazine ivuga ku Burundi ikarata ibyiza by'u Burundi hama bazoca babitwara babishire aba investisseurs n'ababayeri nitugire ingene twobashimira kuko ibintu nk'ibi kubihomba buhomvye kinini nakajyo ko guhura n'abantu benshi kuva ntangura kuvugana nabo maze guhura n'abantu benshi cyane gose nibaza ko ntari narashize no mu agenda yabo tuzokura nico ciza twakuyemwo bari basanganywe abantu bazinanye baraba nk'ibi turiko turategura amasosiyete atandukanye kuko natwe ntiturabakera gose ariko tugeze kure baca baravuga ati aho tuzoba turi hose ko tubonye hari abundi rwaruka ko tubonye hari abandi bakobwa ko hari abandi bapfasoni bariko biyumvira ibijanye no guteza imbere igihugu reka tuje hamwe aho turi tubavuge aho bari batuvuge ni naco turiko turagerageza jewe nitwa Horanimana Pacifique nkaba ndi umwe mu ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abakerarugendo Kamensi Burundi. Ego Kamensi Burundi ni ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abakerarugendo rikaba rikorera mu bisata bine. Turakorera mu gisata cy'abakerarugendo aha ndavuga ni mu buryo bwo kuzana ingenzi mvamakungu n'abarundi basanzwe baba hanze kugira tubereke turate ubwiza buri mu Burundi ibyiza biri mu Burundi kuko kenshi babibona ku ma image cyangwa bakavuga Burundi uko butari rero turagerageza kuzana bajya abanyamahanga kugira bashike babone uburundi icari cyo ubwiza Burundi aha turafise agatabo karimwo ibibanza vyiratiro vyiza byinshi nga mu Burundi turaza tukamwereka dukoresheje agatabu kacu hama tukamutembereza tukamwereka ibyiza biri mu Burundi kugira bahahurumbire hama hariho igisata ca investment. Igisata cha investment ni igisata gifasha tugomba gufasha abantu gushira imitahe mu bene gihugu ni gutuma ko abanyamahanga bamaze gushika muri urwo rugendo baje gutemberera Burundi turagerageza kubegereza n'abene gihugu kugira imitahe yabo bayinvestise mu bene gihugu kugira tubafashe kwiteza imbere ico gice kigenda gufatanya ico gice gishobora gufatana na social services tugiye muri social services no kuvuga abo banyamitahe bazoza gufasha wa bene gihugu bato mu kwiyungunganya uburyo bwo kwiyungunganya nabwo ni entrepreneurship n'uburyo bwo kwiyungunganya kubera ubunye cyane cyane tubona shaka dukorera mu gisata cyane cyane cy'ugwaruka kubera ubunye ugwaruka biragaragara yuko ugwaruka rukizerinze witeze ama diplome yabo kuyadepoza amango abahubuzi rero twebwe turabakangura tukabereka yuko bakoresheje ubwenge bwabo n'ivyumviro vyabo bashobora kwiteza imbere tukaje tugenda tukabatumira ko tukabaronderera abanyamitahe kugira biteze imbere. Sommet de la diaspora burundaise yama iba uko umwaka utashe uyu mwaka rero Kamensi Burundi ifadikanije n'ubushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu mu gutegura iki gikorwa gifise inyungu nyinshi haba ku Burundi haba no ku banyamahanga twebwe twifatanije nabo dusanzwe dukora mu gisata c'abakerarugendo dusanzwe dukora mu gisata c'abafasha abanyamitahe kwegera abene gihugu bato kugira biyungunganye rero iyo aba bantu baba basanzwe baba mu mahanga bakaza ino mu Burundi birafasha barabona neza dukoresheje exposition barabona ivyo ugwaruka ruriko rurarangura barabona ivyo abene gihugu bariko bararangura bamaze kubibona bazashafata ya ntumbero yo kuzana ya mitahe yabo mu gihugu
iyo mitahe bayegereze abenegihugu hama nabo bashobore kwiyungunga. Intumbero nyamukuru niyo kurata ibikorwa biriko birakorwa ngaha mu Burundi, niyo kurata imigambi iriko irarangurwa ngaha mu Burundi. Abo barundi bene wacu baba mu mahanga babone yuko abarundi bari ku kivi, hari ivyo bariko barakora. Iyo mitahe bayizane bongereze n'abandi bakore, babone ko abanyagihugu abenegihugu bari ku kivi. Iyi evenement ubwa mbere tukoranye navyo muri bijanye na diaspora, mugabo inyungu twebwe dukuramwo ni muri ya ntumbero yacu nyene, ni ya ntumbero yo kwerekana ubwiza bw'u Burundi, ibikorwa biriko, kuko ibikorwa nivyo vyerekana image y'u Burundi. Ibikorwa abarundi bariko bararangwa nivyo vyerekana image y'u Burundi. Hirya no hino baravuga ngo Burundi, ngo mu Burundi ngo hareba canke bariya wanashaka banakavuga nabi. Ariko ubunye abarundi b'amahanga bashitse mu Burundi bariko baribonera ibintu vyiza, abenegihugu bariko baridegemvya, baraza barasuma ama exposition, amashirahamwe atandukanye aguma avuka. Ni muri iyo ntumbero, niyo nyungu turonka, inyungu twe turonka niyo kwerekana isura nziza y'u Burundi. Ntumbereje cyane kugwaruka ubwa mbere, nagomba ntere ugwaruka bw'u Burundi, ntera kamugwaruka bw'u Burundi bareke kuzera inzi, ntibazera inze, ntibarindire ngo bahejeje amashure avyine ngo atamba tarike ngo diplome na ironse. Nibakura amaboko mu mpuzu, bazana imigambi bayitegure, begere Kamensi Burundi bafashe kubategura, begere Kamensi Burundi ibafashe kurondera abanyamitahe, hama batunganye iyo migambi yabo, bariko bazera inze ngo bazoronka ubuzima mu biro ntibukibaho, ubuzi barabwironderera. Abanyamitahe naho ndabasaba batahure abana b'u Burundi bari ku kivi, batahure ugwaruka ruri ku kivi, bazana imitahe, babatera intege, babakurikirane kugira igihugu kiteze imbere, abanyagihugu bateye imbere, n'Uburundi babuteye imbere, Burundi cabugira isura nziza mu makuru. Ego je nitwa Fabrice Manirakiza nk'abaserukira ishyirahamwe Kamensi Burundi, twafadikanije n'ubushikiranganje bw'imigenderanire n'amakungu mu gutegura iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu makungu. Hatwe rero nk'ishyirahamwe rizwi ngaha mu Burundi, muri Australia no muri Norvege, twararyohewe cyane kuba twarahawe uburenganzira bw'uko twofasha mu gutegura ngaha, kugira natwe twerekane ko turi ngaha kandi dukorera ngaha mu Burundi, na cyane cyane nk'uko mwaba muzi abo batuzi dukorera mu gisata ca tourism, investments, entrepreneurship na social services. Nakaryo rero katunezereye gatuma abatari bake baza kumenya abo turibo. Mbo akarusho tubona twebwe, icyo novuga ati agacumu k'ubumwe kuri twebwe ni kizoba cyerekeye ku ma service dutanga. Nko muri tourism murabona ko twese ngaha mu Burundi twifuza kwingenzi zihahurumbira. Twebwe rero nk'ishyirahamwe professionnel kandi dushaka kubirangura mu nzira nziza, turabona yuko ari ikintu tuzoshika ko, turabona ko ari ikintu turiko turakora, muga tukaguma dutera kama Barundi ko amarembo yuguruye, kuko n'abagize irishirahamwe n'abarundi bamwe turi ngaha abandi bari mu makungu. Nitwa Venance Kajibwami, nkaba muri societe imena ihingura ibinyobwa mu bitoke kandi kabikorera mu ntara no muri commune Kayanza, kabanjejwe marketing et relations publiques. Duhingura ibinyobwa mu bitoke, turahingura inzoga ziryoshe zikaze cyane mu gifaransa bita liqueur, hari yitwa Super Rafiki, hari yitwa Akabirya, hari n'iyindi yitwa Karibu. Tukaba duhingura n'imivinyo nayo y'amoko atatu, uwitwa Hozagara, uwitwa Nezerwa n'uwitwa Mbanza. Hanyuma ku bantu badakunda ibihiye, ivyambiye, twabakoreye umutobe w'igiterwa citwa tangawizi. Kugira ngo tumenye iki gikorwa kiriko kirakoreka muri ino ndwi, catunganijwe n'ishirahamwe Kamensi Burundi n'ubushikiranganje bw'ububanyi n'amahanga. Nta gihe kirekire giheze tubimenye, kuko
twabimenye kandi twatumiwe twaje muri foire duherutsemo y'indwi zibiri yari yatunganyijwe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi. Twebwe tumaze kuronka ubutumire twashimye kubwitaba kugira ngo tumenyeshe twongere twereke bene wacu baba mu makungu yuko tutasigaye tureza amaboko, hari ibyo twashoboye kugerako nko guhingura ibitoke kuko nitwe ba mbere twatinyutse guhingura ibitoke. Tubashimira ko badutoranyije mu bandi bakaduha ubwo butumire, hanyuma kandi tukaronkeraho n'akaryo ko kumenyekanisha ibyo duhingura. Nitwa Bigirimana Jean Bosco, nkaba n'umushefu marketing commercial mu ishyirahamwe Bucom. Hanyuma Bucom ni ishyirahamwe ry'ubwubatsi, turabubatsi maje mu magi, ikintu cyose kijanye no kubaka guhera ku ntango gushika ku iherezo. Bucom na Kamensi Burundi aho twamenyaniye hari exposition duherukamo kuri Tempete, y'ibintu nyene twerekana nyene ibyo abarundi bakora, niho bashoboye kutubona babona ibyo dukora barabigomwa, hanyuma baca dutumire yuko nabone bafise ibintu byiza bazokwerekana ku barundi berekanye amahanga, hanyuma gutumira tugakira neza tubona kuza hano urumva hari ibintu by'umwanya muto kandi ikibanza gito, ntibozana ibyo ukora byose mu byerekana ikibanza cyo gito cyane. Ni kuvuga mu ncamake ibyo dukora nkuko banje natangwe ndabivuga, turabubatsi ngo kubaka rero inzu turayitangura kuva ku ntango gushika ihere, hanyuma mu nyubako tundikora inyubako zisanzwe gusa, turakora no mu bintu by'inyubako n'atari bamenyereye nk'ibintu by'amadirisha, imyango akozwe mu aluminium. Ibyo ni ibintu benshi baramenyera bikura mu Bushinwa, mu Dubai, mu mahanga, ngo gusikorwa iwacu i Bujumbura. Tukadukora n'ibintu by'amatable de bureau, ama étagère de bureau, ama étagère na aluminium bajya abantu bagurisha ibintu by'amabiju, dufite amashini atandukanye akata ibiyo, amapesera atandukanye, amashini abonsa ibiyo uko umuntu abyifuza. Turakora ibintu bita ama séparation de bureau cyangwa ibyo bita macroiseau en aluminium, umuntu afise sale agashaka gusubdiviza mu bice bitandukanye, ashaka kugwiza amabiro kandi mu bintu byo bikorwa no mu mwanya muto, kandi ushobora no kwimuka, ushobora kubyimukana ukabikoresha aho ugiye. Nibwo byose turabikora. Hanyuma ishyira mu Bukome riri ngaho i Bujumbura nyene muri quartier industriel, inyuma y'isoko bita kwa Sioni, Bujumbura City Market, nko metero nk'amajana 4 uvuye kwishira mu bita Afritextile yahora kera yitwa Kotebu. Ushobora kudusangaho kuri Chaussée de l'Agriculture ku nimero 22 23 13 13 cyangwa 22 23 14. Kama nsi Burundi turashimira kubona yashobora gutekanya kuba nk'iki, umuntu ashobora gutekanya kuba nk'iki ni ikintu kidasanzwe, kwani bake bavyiyumvira ubwo ko nashobora kukiyumvira kandi kaja mu ngiro, ni cyiza cyane. Hanyuma natwe inyungu tuyironkera nuko muri Kamensi Burundi haraza abantu batandukanye, abambasaderi, abantu baba mu mahanga, abarundi cyangwa abanyamahanga, bashobora kubona Bukome icyari cyo, bakabona n'ibikorwa dukora muri Bukome, bikabona ko n'ukuri mu Burundi hari abantu basigaye bashoboye bakora ibintu bidasanzwe, bijya abantu barabibaza ko ari mu mahanga gusa, babone ko mu Burundi ari entreprise asigaye abikora kandi akabikora neza. Yego. Mwaramutse neza, nitwa Eveline Nkunzimana, nkaba ndi mu gisata cy'ubudandaji mwishirahamwe Pakubu. Mu majambo yose bavuga ngo Pepa Kamfeta Burundi, ni ukuvuga mwishirahamwe rijejwe guhingura urupapuro, tukaruhinguramwo ibintu byinshi bitandukanye ko mubona ngaha, ibitabo, amakaye, ama emballage, ibintu byinshi biva mu rupapuro. Niko kazi kacu ka misi yose.
twebwe hariho nibaza ko ari uwo Kamenzi Burundi yashoboye kudutumako araza arimenyekanisha icacu Kamenzi Burundi baratubwira ni ntumbero bafise mu gutegura iri hayanishwa gurishwa turaheza turavuga ati natwe ntitwotangwa kuko turafise vyinshi kandi vyiza twokwereka abarundi n'abanyamahanga kandi n'abarundi bataba ngaha aye ko natwe dushoboye ko natwe turiko turakora dukuye amaboko mu mpuzu mu guteza imbere igihugu cacu Burundi. Nkuko navuze vyinshi tubicisha mu guhingura urupapuro haba kubikorera utwabo haba mu bisata vya leta turakorana muri ivyo nyine vyo guhingura urupapuro tuhinguramo ibintu vyinshi cane uretse rero ku rupapuro turakora n'ibindi bintu byo kumenyekanisha nk'ibi byose murabona n'ama article promotionnel atandukanye dushobora kuba natwe dukora tugaheza tugakora n'andi mashirahamwe ego uretse ko atavyinshi nk'umudandaza nibaza ko rihayanishwa hamwe n'igurishwa rero ndabona mpereye kuhayanishwa ndabona ari sawa ndabona yaragerageje nubwo byabaye gato ku mwanya wa nyuma ndabona yari yagerageje mu gutegura integuro ndabona ko yari yagerageje kuba nziza hama hasigaye ko tugurisha icyo twebwe kiza imbere dushoboye kugurisha tuvuga ati iri hayanishwa ryagenze neza cyane. Jewe nitwa Humud Elias nkora mu ishyirahamwe Savonor njejwe marketing ego Savonor uko mubizi ni ishyirahamwe rimaze imyaka 50 irenga ikorera ngaha mu Burundi isanzwe ifise ibidandazwa nk'ivyo musanzwe muzi n'amasabuni Gold Star, Super Gold, Star White, Muganga, Shaza Family hama kagira n'amavuta kuki hama igacigira n'andi maproduit mashasha iheruka gushira kuri marché za mayonnaise hama gacaba na kick yo mubona ngaho hama gacaba na vaseline na glycerine hama gacaba n'andi maproduit musanzwe muzi ndibaza amamesa Palmola, Super Blue, isabuni yo kumesa multi-usage, amasabuni yo gukaraba n'ibindi. Kamenzi Burundi ni novuga ati ni institution yatwegereye iratusigurira umugambi iratubwira ivyo ikora iratubwira ayikorera iratubwira imigambi yayo ivyo twabonye ari imigambi ijanye n'ivyo Savonor ishaka gushikako kumenyekanisha ibihingurwa ngaha mu Burundi kumenyekanisha Uburundi yego turavuga ati ishami nk'iryo nishira hamwe rikwiye gufashwa nico gituma twace tuvuga ati tuza kuba ngaha kugira twerekane ivyo dushoboye ivyo dukora tuvyerekane no mu makungu abarundi bari hanze y'u Burundi babone yuko igihugu cyo kirakora babone yuko ngaha mu Burundi vya bintu vyahora bikorerwa hariya hanze tumenyeye kuza turakura hanze mugabo ubu dusanzwe tubikorera ngaha iwacu kandi tumaze kuvyikorera ngaha iwacu tubironka ku giciro ciza igiciro ikijanye n'uburyo bw'abarundi ingene noshimira Kamenzi Burundi ni initiative vraiment bakoze yo gusubira kugarukana abarundi iwabo kwerekana Uburundi ku banyamahanga kuza kugira kwerekane ishusho ryiza ishusho rishasha ry'u Burundi ishusho ritari rimwe dusanzwe twumva cyane tumenyereye mugabo ishusho y'ukuri ko nk'umuntu atereje amaso hirya no hino akaraba amashirahamwe yaje ngaha umuntu arabona neza yuko Burundi buko burakora buko buratera imbere. Ku izina ni Ndayize Pascal nkabanje ubudandaje mu ishirahamwe Rise and Shine haguruka ukayangane Burundi. Ukuntu twamenyanye na Kamenzi Burundi icambere turabarundi turi hano mu gihugu dufise ibyo turiko turakora mu buryo ndundi nk'abarundi ubwabo rero Kamenzi Burundi n'abarundi baba mu mahanga baje no mu Burundi mu gihugu c'amavukiro bagasanga
ibintu ku masoko atandukanye cyane cyane y'amaproduit y'amafangasti amakaroti amaki batari bamenyereye kubona baragize umuhamagaro baragira ibyishimo baca babona ko twobana hagufi cyane kuko babonye ko hari akaranga babonye ko ari akanovera n'ubu kakihari hari akarangamutima by'ukuri k'abarundi kakihari baca babona ko uno munsi muri iyi ndwi yahariwe diaspora mu Burundi twuhaba tukifadikanya nabo kugira by'ukuri twereke n'abandi banyamahanga bari aho hirya no hino babone ko hari abarundi b'umutima abarundi by'ukuri bakunda ibitegwa by'uburundi basigaye ku kivi kugira bazogende basubira iyo bavuye bafise icyo babonye badufashe nk'akarorero mu bandi baduhisemo nk'akarorero mu bandi kandi by'ukuri barishimye baranezerewe nuko badusanze n'ibyo tugeze ko mu iterambere ry'igihugu ndetse n'ubumenyi bw'abarundi muri Rise Nation Burundi ashibu mu mpfunyapfunyo mu kirundi haguruka dukangane Burundi duhingura imitobe iri mu bwoko butanu iyo mitobe ni imitobe bw'abantu benshi bakunze kubona ku masoko ariko n'igitegwa kandi gikomeye cyane mu kongereza amaraso kanakomera cyane mu gutuma umuntu agira kabiri karenze kuguma afise amafresher ava indani mu mubiri kubera ko aba yihereje ingaburo zuzuye ziva muri iki gitegwa ca beterave tuyivanga n'inanasi kuko ibyo dukora byose twirinda gushiramo amaproduit chimique kandi tukirinda gushiramo amasukari kuko murazi ko hari indwara nyinshi z'amadiyabete zabaye indase hari indwara nyinshi z'ubukansere zabaye indase ariko ibi bitegwa byacu biri kavukire birimwo mu bituma umuntu yari kabyihereza aguma afise amagara meza akingiye umwanya uwo ari wo wose turahingura kandi n'umutobe w'amabungo niwo mutobe wonyene muri ashibu dushiramo isukari agasukari nako hari habo gakenewe abasportif abana bato isukari itaraba nyinshi mu mubiri iyo banyoye gatobe k'amabungo biratuma bumva ko by'ukuri muri ayo mabungo naho hari ikimazi kirimo na cyane cyane ko muzi ko ingaburo ari magiriranire hanyuma turakora kandi n'umutobe w'inanasi ubwayo inanasi nayo ni nziza mu koza uduhimba tw'umubiri mu kugabanya ibinure bigatuma haba imigenderanire imeze neza mu mubiri turakora inanasi ubwayo atasukari irimo mu ntumbero yo kugira abantu baronke ingaburo by'ukuri zuzuye ziva mu biterwa bitandukanye turakora kandi n'umutobe wa beterave murazi ko abantu ba kino gihe benshi bambaye amarinete kubwo ingorane z'amaso ikaroti ni igiterwa by'ukuri twasanze gifise ingaburo zikomeye cyane mu kwarimanta donc kugaburira uduhimba tugize imbonero y'amaso iyi karoti rero turayihingura kandi tukayikora atani isukari irimo atakindi twongeyemo kiretse akananasi dushiramo kugira kabandanye kugira rya suku kwa gusukura mu mitsi bigatuma umuntu agira amaso asa neza amaso agaburiwe aronka amavitamine akenera kugira twirinde za ndwara z'uruhumyi iyo niyo mitobe muri ashibu dukora ariko ashibu ni ishyirahamwe ku by'ukuri rifise intumbero yihaye kimwe intumbero yo guha agaciro ibitegwa ndimwa iwacu i Burundi intumbero yo kwereka urwaruka ko nago rushoboye hari ibyo twokora tugateza imbere mu buhinguzi intumbero kandi yo kugwiza akazi kutama duteze amashi kutama tubona ko byose duhanze amaso leta abaheza amashuri urwaruka ruheza amashuri rukamaruteza amaso leta kandi hari ibiterwa by'iwacu twakagomba guha kanovera twakagomba kwameliora bikavamo ikimazi ku bene gihugu bose turafise n'intumbero kandi yo gufasha bantu nikora
mu kubarosa akazi, mu kubashigikira mu dukorwa duto duto bafise, mu kubagendera ndetse no mu kubigisha ugukunda igihugu no gukunda ibiterwa basanzwe barima na kare byose biva mu maboko yacu, biva ku kivi, biva ku isuka. Turafise kandi n'imigambi yo gufasha urwaruka rwose rufise ibintu bitandukanye, abavuza muziki, abaririmbyi, abakinyi b'imipira, kugira natwe igihugu cacu by'ukuri kibe ndatwa mu makungu, kigire abagiserukira mu mice itandukanye mu gutanga isanamu nziza ndetse no mu kugaragaza ibyo abarundi dushoboye hamwe n'amahoro n'umutekano mu gihugu cacu cy'u Burundi. Kamensi Burundi icambere twishimira nuko by'ukuri yakunze izo ntumbero zacu, hanyuma irakorwa ku mutima n'ukuntu twitanga mu gukomeza guha akanovera no guha agaciro ibiterwa biva kuri iyi si twahezagiriwe ko iyi si ndundi, isi by'ukuri ngiratana ahandi woyisanga no mu yandi makungu. Kamensi rero icyo twishimira uno munsi imaze gukunda ibyo byacu, yavuze ati hari abo twagendanye bava mu mahanga atandukanye, tushike hano muri indwi yahariwe diaspora kugira tubereke, twongere tubasigurire kuko hari ibyo batari bazi, hari n'akaryo batari barose, kugira tubasigurire baze baronke message, baronke ubutumwa bazoshikana iyo baje bava mu miryango yamaze kwaguka muri ibyo bihugu bavuyemo, bavuga twerere icyo twabakengurukiye ni umwitwarariko bagize wo kuvuga ati reka tubahe umwanya wiyaguye mudusigurire, mutwereke, hanyuma banatwemereye n'ikindi ko nibasubira iyo bavuye bazogerageza uburyo bwose bakaduhuza n'abandi mashirahamwe iyo bari, kugira tubandanye twungura ubumenyi maze twubake igihugu cacu. Icyo turakibekengurukira kuko hari benshi baja hanze ntibibuke bene wabo basigaye, ariko aba bagize iyi Kamensi Burundi by'ukuri barafise uwo mutima kuko bavuga ati turashaka kwiba ibyanyu bishika za Australia, za Canada, bishika za Sweden, nabo batwemereye ati abambere bo kubishikanayo nibo ubwabo kuko babikunze ku rugero rushimishije. Ikintu gikuru ishirahamwe ryari ryo ryose ku bantu bose bitabiriye ngaho, ikintu gikuru umuntu agiye kunguka nuko ibidandazwa bisanzwe bihingurirwa mu Burundi bishobora guca bimenyekana no makungu, abari hanze bakabona yuko ubu mu Burundi dushobora kurima tukongera tugahingurira ngaha nyene ivyo ngaha mu Burundi. Ni ikintu gikomeye cyane mu gihe tuzi yuko mu minsi heze ibintu byose byakoresha, ibintu byose twakoresha wasanga biva hanze. Mugubu nkuko muri murabibona ibi byose tubona ngani ibintu bihingurirwa hano, abantu rero bari hanze nabo bakaba bagiye kubibona yuko ubu mu Burundi bishoboka. Ahubwo mu nkundire mbanze nshimire n'ababitunganyije, nakaryo ni ibintu tudakunze kubona, tudakunze kubona ngaha mu Burundi ibintu nk'ibi. Turashimira ababitunganyije kuko ni nk'idirisha ryugurutse kubikorerwa ngaha mu Burundi, ni idirisha ryugurutse no mu makungu. Abantu bahora bibaza yuko mu Burundi tudashobora kwihingurira ibintu byacu, ubu murabona yuko mu Burundi bishoboka, tukarima tukorora tugahingura mu Burundi. Ni ikintu gikomeye cyane. Murabona aha mu Nsanze murabona yuko ari n'ikibanza ca brasserie yitwa Burundi Brewery, nkuko mubibona ngaha akaba ari imwe muri brasserie ihingura inzoga, nkuko muyibona ngaha inzoga yitwa Soma Burundi. Ni inzoga ihingurwa mu bintu twirimira aha mu Burundi kandi gahingurirwa n'abarundi ahanyene Burundi. Nico kimwe n'amazi mubona ngaha yitwa Sangwe Burundi, n'amazi nayo akomoka mu musozi wo ngaha mu Burundi mu ntara ya Ngozi. Abazi Ngozi baca bumva mvuze nti umusozi witwa Kigina, baca batahura ivyo ari vyo. Ni umusozi wo ngaha mu Burundi, amazi akomoka ni isoko ryo ngaha mu Burundi, agahingurirwa aha mu Burundi, agashigwa mu macupa aha mu Burundi. Ivyo rero abantu benshi bo hanze ntibari bazi ko bishoboka, mugabo nkuko mubibona birashoboka. Yego je nitwa Dunia Abedi, nkaba ndunguye mu gukomeza karanga mu gukomeza karanga wo muri zone Kamenge mu gisagara ca Bujumbura. Twebwe mu bisanzwe iyo habaye igikorwa nk'iki c'igihugu bariyumvira abashobora kuza kuryosha ibirori, bisigura yuko batwiyumvira kubera ibikorwa dukora,
hama bagaca bavuga ati aba bantu bashobora kuza nabone kuremesha ibikorwa. Nico gituma twashoboye guseruka twaje duserukana ubuhinga dufise, twaje duserukana akakaranga kugira natwe twifatanye nabo bene wacu bari hanze babone yuko nabo bari hanze ari abagumye bagumije ako karanga bagumije ubwo buryohe bw'igihugu cacu. Eje akamunotera novuga yuko abantu bakwiye gukunda ici wacu kuko ivyo wacu ni vyiza cyane birabereye ijisho kuko haje mu kindi bavuga ati ngo na mwami atagira ingabo. Ingabo rero nubwo buryohe bw'igihugu. Twebwe rero natwe ni ukuvuga yuko twotera ka mu misi yose iyo habaye ibintu nk'ibi bakaza batibagira imigwi iza kuremesha imanza. Urabona uno munsi birengaha mu Burundi ejo barashobora kwiyumvira bati reka tuhaguruke rero nk'abarundi tuje gutera iteka abarundi bari hariya hama rero bahagurutse ntibagende bashize ko amakoti gusa ntibagende bazi yuko ako karanga gashobora gutanga ishusho ryiza yakiwacu bakatujya kara nkuko baturiya kara tugahaguruka tugaca tugenda tukuzuzanya n'abajya barundi bari hariya aha rero abagomba kwigira inganza marumbu berekana ibintu bitabereye ijisho babone yuko ari akantu ko kwitsiso gaserutse kaje gutera iteka igihugu kubera yuko sibo bwa mbere duhagurutse duserukira Burundi mu mahiganwa atandukanye kandi tugazana intsinzi ivyo onye vyotuma Uburundi bugira ishusho ryiza biciye kuri aka karanga nkuko twabiryoheje uno munsi. Iboko ri hasi birashobora ko umuntu ashobora kuvuza inanga yonyene nk'ubu unya ndayivugije ari inanga yonyene ko kuri mu buntu byokunda kubera mubu ibishaka ibyo hejuru nisemba na compagnie ni nk'ikirungo mu ndi urumva njya uzitogosheje abahabwa amatanga bashira amagatunguru aka nakarungo ko kompanya kaduhaguruke uko twatanguye twiragiza Imana dusaba umukozi w'Imana Nina ambasaderi Nina asenge turagushimira kuba hazoza igihugu mana heza kirwa kuko wagumye witwaritse Burundi bwacu kuko wagumye ubugendera kandi ubwereka inzira turazi ko n'ubunye kubera amaraso ya Yesu Kristo yasesetse ku musaraba tukaba twaremeye kuyakoresha kandi tucacu tukaba twaremeye ko ariyo atwara hari iyindi ntambwe tugeze urakoze data urakoze usubiye uheza igihugu cacu uheza kirongo 127 bivuga ngo ni wewe uherekeza kugenda no gutaha twaje tuva kure mu mahoro ivyo tukwiye hano tutahane kandi bizodufasha no kugaruka n'ikindi gihe kugira ngo tugwe mu mahoro y'Imana bandanya utuhere mu izina rya Yesu nasenze amen urasema n'umuco mwiza w'Imana cyane ufata ikibanza cy'iteka n'ijambo abana bawe duhagurutse tugukeza urugusangane Burundi dubatana amaboko twubake kazoza urugusangane Burundi habura ubusangane kuko umuco wawe ushize kandi ubwiza bw'uhoraho bukaba bukurasiye kuko uraba umwiza uzotwikira isi umwiza w'umuzitanye uzotwikira amahanga ariko uhoraho uzokurasira kandi ubwiza bwiwe buzokubonekako
kahise kabaye ijoro rirerire ariko ibyizigiro biraserutse birashe nk'izuba ryo mu mutwenzi mu mpande zine zose z'iki gihugu bitemba nk'amazi y'umusarara mu biyaga no mu biyaya mu nzuzi no mu mataba igiyoroheje rirasemerera abarundi batura ubwami bwa Yesu inzira yo gukira inzira nyakuri ibohora kandi karuhura kusayangane Burundi kukurasiwa n'umuco mwiza w'abarundi amanabe n'inkomezi wahawe ufata ikibanza c'iteka n'ijambo hagurukana ubugabo mu makungu kusayangane Burundi iri zina giteka wiyambura iceyi kusayangane Burundi bamugusaba bene gusabiriza ufura amaboko mu mutwe koresha ubutunzi murakoze rwose murakoze murakoze cyane tumve nk'umuziga agacyayi nabo kabonetse nabaye bwake murakoze cyane mutere imbere nk'umuziga On avance. Avancez, avancez s'il vous plaît. Avancez. Guahi, guagua. Guahi. Guahi,